Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, musanzu mukurikirana ikiganiro Saveur Divine, muri kumwe na mwene So na Karutimana Eric. Rero nkuko bisanzwe muri indwi turagira umutwe w'ijambo tuganira ko majambo y'Imana. Rero muri ndwi tuganira kuri ivyamwa vya mpwemu yera. Imana yacu nishimwe. Reka dusome amajambo dusanga mu Galatiya igice cya 5 duhera ku mirongo wa 22 dushitse 23. Havuga ngo ariko ivyo mpwemu yama ni urukundo, umunezero, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, kwirinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Imana yacu nishimwe. Aha ni icete Paulo yandikira abigalatiya ababwira ivyo mpwemu yera yama. Imana yacu nishimwe. Hari ivyamwa vya mpwemu yera. Ivyo vyamwa vya mpwemu yera tubironka mu gihe tumaze kwakira uwo mwami. Uwo mwami hari ivyamwa twama tumaze kumwakira. Imana nishimwe cyane. Rero icyo tuvugana jewe kuri uno munsi tuzakuganira kuri iki camwa c'amahoro. Imana ishimwe cyane. Rero hari amajambo Paulo kandi yandikiye abi Filipi ku gice ca mbere ku murongo wa 2 avuga ngo ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami Yesu Kristo bibe muri mwebwe. Paulo yandikira abi Filipi ababwira ngo ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami Yesu Kristo bibe muri mwebwe. Rero hari amahoro ava ku Mana Data, hari amahoro ava ku mwami Imana agashika mu mutima w'umuntu. Ayo mahoro kugira ngo uyaronke bisaba ko umwiyegurira. Imana nishimwe cyane. Hari amahoro dusabwa kugira ngo tugire, kuko inyuma yo kutagira amahoro haba umubabaro, haba agahinda, haba kwicuza, haba imyidogo. Ni ukuvuga inyuma yo kutagira amahoro, igihe ushaka cyo kugira amahoro ni umubabaro, ni ibibazo n'ingorane. Ariko aya mahoro nta wundi ayatanga. Turiko turavuga aya mahoro tuvuga uno munsi nta wundi ayatanga atari Kristo Yesu. Rero Paulo ariko arabandikira aba Filipi kumbura ico bari babuze nk'ishengero, ababwira ati ndabasabira kugira mugira amahoro, kugira mushobore gukomera mu bikorwa by'Imana, kugira ngo mushobore gukomera mu mwami. Ndabasabira ngo mugire ayo mahoro ava ku Mana Data n'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu nishimwe. Rero kuri ino si hari abantu tubona bigaragara ko umenga amahoro barayafise, ugasanga bafise amazu meza, bafise imiduga myiza, bafise amakontra meza, bafise ubuzi bwiza bakora, mugabo ugasanga aya mahoro Paulo ariko aravuga ntayo bagira. Iki camwa rero kirakenewe mu buzima bw'umuntu. Icamwa c'amahoro kirakenewe kugira mu buzima bw'umuntu, kugira ngo umuntu ntiyame mu myidogo. Kuko utagira amahoro wama mu bibazo mu mutima wawe. Umuntu ashobora kubona wambaye neza, akabona umuntu ariko aragenda neza, akabona asa neza, mugabo ugasanga mu mutima wiwe nta mahoro agira. Ugasanga aba mu nzu nziza, agasanga afungura neza, mugageze ku meza bya byo kurya bisa neza biryoshe, mu kubifungura akabifungura biko bikorokeramwo amosozi y'agahinda. Imana yacu nidufashe cyane. Rero mwene data ndagutumirira kwakira amahoro.
Imana ishimwe. Aya mahoro nta wundi ayatanga atari Kristo Yesu. Ni muntu utarakira umwami Yesu, nta mahoro ari mu isi, nta mahoro ari ku munyavyaha. Haleluya. Imana idusaba ngo twinjire muri Kristo kuko yatanzwe ku bwacu. Hari abantu baruhijwe n'isi, ariko Kristo umaze kumwakira ugira amahoro, ugira umunezero. Ntibisigura ko umaze kwakira Kristo, umaze gukizwa udahura n'ibibazo, udahura n'ingorane. Ivyo urahura navyo, ariko Kristo Yesu abana natwe muri ivyo bibazo, tujana nawe, atwitangira imbere, tubijamo dusanga yabishitsemwo, tukabibamwo vyoroshe, tukabikaba nk'ibihuhuta kuri twebwe, mugabo tukihangana. Imana ishimwe cyane, hama tugasora kubisohokamwo amahoro. Imana nishimwe. Rero ndagutumirira kwakira umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Arandi majambo Paulo yavuze ngaha mu Bifilipi mu gice ca 4 ku murongo w'9 havuga ngo ivyo mwizeye, ivyo mwakiriye, ivyo mwumvise, ivyo mwambonanye, muba ari vyo mukora, niho Imana nyenamahoro izobana namwe. Nukuvuga yari kubwira abantu b'i Filipi ati ivyo mwanyumvanye, ivyo mwakiriye, haleluya, ivyo mwambonanye, mube ari vyo mukora, niho Imana nyenamahoro izobana namwe. Nukuvuga dukoze ivyo Imana igomba, dukoze ivyo Imana ishaka, tukagendera mu kuri, tukagendera mu bugororotsi, tukagendera mu bikorwa Imana idusaba, kugira neza, kugira urukundo, kuyikorera, iyo Mana nyenamahoro ikizikabana natwe. Imana nidufashe cyane. Umuntu ari mu vyaha bene data yamarushe, yamana ibibazo, yamana ingorane. Hari abantu benshi barondera amahoro mu kuja mu biyayuramutwe, mu kunywa inzoga, mu kunywa urumogi, mu kunywa ibiyayuramutwe bitandukanye kugira ngo bagire ayo mahoro. Ariko ayo mahoro baza kuronka birabarabika, bagasinzira, bakibaza mu bibazo vyaheze, ariko bikanguye baza gusanga bari muri vya bibazo nyene. Imana nidufashe cyane. Ariko Kristo Yesu umwakiriye, uwo mwami nyenamahoro acaza akabana nawe mu rugendo rwawe, mu bikorwa ukora, mu kazi kawe. Imana ishimwe. Acaza akabana nawe, akaguha amahoro, akakura umwidogo mu mutima wawe, akakura kwidodomba mu mutima wawe, akaguha amahoro yuzuye. Imana ishimwe. Haleluya. Abantu bamana ibibazo, abantu bama mu ngorane, mu kwidoga, bama bariko baricuza, bama ariko barica umutima. Imana idufashe. Uwo mutima ntushobora guhimbara Imana, umutima widodomba, umutima widoga, umutima wa muri uricuza, uwo ntabwo uhimbara Imana. Ariko umutima ufise amahoro, Imana rero unezerererwa. Imana ishimwe, kuko ntawe udatanga ayo mahoro ari utari umwami wacu Yesu Kristo. Rero ndagusaba mwene data uri kurakurikira kino kiganiro, nimba utarakira umwami Yesu, umwakire, akubera umwami, akubera umukiza, akiza umutima wawe, aguha ayo mahoro, akubera umwami, akuganze, akuyobore, akwitangira imbere mu vyo ukora vyose, ajane nawe, aje imbere yawe, nawe ukurikire. Haleluya. Ni ivyawe bizogenda neza, ni uzogira amahoro mu mutima, kandi ico camwa kirakenewe. Birasaba ko twama tunezerewe, birasaba ko twama dufise amahoro mu mitima yacu, imitima yo kwicuza, imitima yo kwiyumvira nabi, imitima yo kwihora, ivyumviro vyo kwihora, iyo tubirandure mu mitima yacu, ahubwo tugira amahoro ava kuri Kristo Yesu. Imana nishimwe. Nagahamagarira rero kwakira uwo mwami Yesu, aguha amahoro. Imana nitanga amahoro, nta wundi atanga amahoro. Urumogi nta mahoro rutanga, inzoga nta mahoro zitanga, ibiyayuramutwe nta mahoro bitanga, n'ibindi bitagira ikimazi nta mahoro bizoguha. Ariko uzoguha amahoro ni Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Nuko rero abumvise ikiganiro, ariko bakurikira ikiganiro, Imana ibahezagire cyane kandi bagirire neza. Muhezagirwe, mwarahezagiwe. Shalom, shalom. Amen.